Hamaje mu bisanzwe mpereye ku kazina je nitwa niyo nkuru Bena. Benshi barazi yuko nari maze igihe ndiko ndaterereza kugira ngo ndayengene noja kwivuza. Benshi barambonye amafoto bamaze kumbona cane. Hama rero jewe bari bagerageje kumfasha kuba ngeze ngaha burya ndabikesha bo muri iyo minsi burya ku munsanze meze siko nari meze muri iyo minsi. Byose biriya tufize ibikaratasi byose aho hose biri indani. Yavuze ati nzomuvura Vena asubire mu buzima bwiwe. Ati murebwe yarondere mu yanyarukane je Vena ndamuvura asubire mu buzima bwiwe asubire ku ishuri. Rero ndiko ndatabaza yuko banyakubahwa nk'umukuru w'igihugu nabijemwo amugire umwana nk'abandi. Uwo mwana ntibamugonze nk'igihere bafyondeye mwibarabara. Imodoka ya leta yarise Kayanza niyo yamugonze. Nta numukate baranzanira ngaha nta nuwo ndabona mu Kayanza. None ibi bintu nibabimfashe nagenda uhuke nirukira abana banje ndabe ko bobaho iyi nzu ntingweko kandi atari niyi wanje. Mu biganiro byose maze gukora iki nico kiganiro numva ko kinkoze ko cyane kandi kiraremereye. Twarahuye n'abagira neza, twarahuye ibintu bitavyoroshe, ariko umuntu wese ahari yishire mu kibanza ca Vena, yongere yishire mu kibanza cy'uyu muvyeyi. Asanzwe arongoye Patrick Ngoga Foundation. Inkuru yawe yamaze kugera kure. Harabo warondeye kuri telefone, hari nababonye inkuru yawe icajya nino kuntuze kumbuga ngurukana bumenye. Rero hamwe n'ivyo ufise ijwi rishika kure usanga hari habo bariko baraganira. Rero twagize tuti reka tumusange ahasanzwe aba. Nivyo umaze gukora ibiganiro bitari bike, nta yindi target dufite cyangwa nta ntumbero dufise atari uko abana bariya bokomeza kumenya ko hari ivyo gikeneye, urumva ko benshi babonye wagiye mu Buhindi, naje narayibonye navuga ntibandi Imana ishimwe vraiment kuko hari amazi imisi ama campagne menshi niho gutabariza, mugabo urabona ko nubundi hari ibigikenewe cyane, ibihumbi hafi 18 by'amadolari n'amafaranga menshi. Patrick Ngoga Foundation iyo nyene ubwayo ntiyoshobora kubikora, mugabo urumva ko intumbero hani yatuzanye hano ni kugira ngo abana bariya bakomeze kumenya ukumerewe n'igikeneye gukogwa hanyuma bigende neza. Patrick ari ngaha nkono fatari heju canke ari ala tete ya Patrick Ngoga Foundation. Rero kano kanya nta kindi dukora atari kwereka bariko baradukurikira kuri kamera za Patrick Ngoga Foundation. Uyu ni Vena, mwumvise ko yahora mu Buhindi, imbere yaho ngaha mu Burundi byaranse. Hari n'ivyo mwabonye Patrick yaragombye kugerageza kugira ngo bigende neza, naho nyene abwira ati bimwe birandusha ibindi birameze guturumva ko kameme hari bigikeno. Hanyuma ikindi rya gufaraje gutwereka inyuma mu mugongo, urumva ko ari gihane n'abahindi bavuze bati tworisubizayo hama bikagenda neza, muga amafaranga asabwa ni menshi cyane. Rero twagira tugusabe kano kanya wongere udutemwanye, tubwire nibikenewe na cyane ibigezweho komsa kugira ngo Patrick nawe aronke icyo no kwita ntuzenani inzira yo kugira ngo dukomeze kudodora irya nino. Murakoze cyane kumpa ijambo. Hamaje mu bisanzwe mpereye ku kazina je nitwa niyo nkuru Bena. Benshi barazi yuko nari maze igihe ndiko ndaterereza kugira ngo ndayengene noja kwivuza. Benshi barambonye amafoto bamaze kumbona cane. Hama rero jewe bari bagerageje kumfasha kuba ngeze ngaha burya ndabikesha bo muri iyo minsi burya ku munsanze meze siko nari meze muri iyo minsi. Hama rero byaragezeho amafaranga nari ndondera ico gihe kugira ngo ngende bantabare mu Buhinde. Nararonse makeya nubwo ntaronse yose. Ngezeyo rero barampima baca basanga nararengeranye cyane bivaye n'igihe kinini namazino ntariko ndavugwa.
baca bambarira bati burya rero amafaranga wazanye ni makeya ntiyo kuvuza, ati dusanze usinzikaye, ati burya rero ko twari tuzi umeze siko tubibonye, twari tuzi Burundi ko baturungikira sikanere tukabona umugongo wawe ingene umeze, tubwo nta sikanere baturungikiye, twaciye twibaza rero yuko umugongo ari bisanzwe, ati rero ubu turaheje kugupima tubonye yuko umugongo ufise ikibazo ni uko uza gutambuka, ati tubonye n'ikindi kibazo ufise mu bihimba by'imbere, ati rero ibyo tugize ngo tubivurire rimwe ku mafaranga ufise ntibikunda, ati niburi rero umugongo uragusaba ati hafi 19 canke 20 by'amadolari. Nca ndababwira ati none jewe umugongo ni unteye ikibazo kandi no ndumva yuko ari ugumuntera ikibazo cyane mbuza kuva hasi, ati nta kuntu mwohera ku mugongo kabari wo mumvura, ati basi bindi nkazotuma ndabisubiza mu Burundi, nkazoza kugeragereza mu Burundi canke nkazogaruka ikindi gihe. Acambere atoya umugongo wo kuzimba, burya rero baravye amafaranga afise baca basanga ku mahera bari biyumviriye mbura ku 5500 by'amadolari. Nca ndatanga itangazo ndabwira abamenyesha makuru bahoze bamfasha nkuko muje kumfasha, ndababwira ati burya rero ndi mu Buhinde murazi ko nagiye ndageze yo nsanze bimeze ukunuku, none tubonye bohera ku mugongo ngo babe baramvura mugabo nsanze mbura 5500. Iryo tangazo benshi bararyumvise ryaratembereye, hamwe baca bambara ati burya rero wewe ko urinda gusaba imfashanyo kugira uronke amafaranga, ati ayo mafaranga ntitwayarindira wicaye ngaha, ati reka tube turakuvura ibihwanye n'amafaranga ufise, ati hama ayo mafaranga uri kuratereza ushobora kuyabura canke ukayaronka. Nca ndaraba ndahitamwo nca mvuga ati ni mwe muramvura ntaco mukoresha yo nazanye, niho baramvura bariko baramvura ico gihe baca bambara ati burya rero reka turiko turiga ibiharuro by'ingere tuzokuvura umugongo nawo uzoza gutaha twakubwiye uko bingana. Baca baramvura uko baramvura ngira Imana ibyo bariko baramvura bigenze neza, hama niko guca bandungika mu Burundi. Imbere yuko bandungika buca bandungika barambariye ati burya rero ngibi ibiharuro twatoye, wewe amafaranga uzoza kurondera angana n'ibihumbi 18 n'amafaranga 900 y'amadolari, ati nuyaronka uraheza ugaruke, ati nta kindi hikubuza kuva hasi atari uwo mugongo. Baranansigurira barasubiramwo ibi bintu barabinyereka, baranyereka ukuntu nafyondekaye, barambarira ati aha ntidushobora kuvurira ideni mwana wa mama, ni witahire wongere urondere nugira Imana ukaronka uzogaruka. Byumvikana ko hariho vyavuye mu nzira n'ibitarava mu nzira, gerageje kuvyumva. Gikenewe canke icyo usaba na cyane cyane duhera muri leta, kuko barafite ubushikiranganje bwo gufashanya, hariho n'ubundi bushikiranganje kandi nibaza ko butoba bumwe gusa n'ubundi agira tereka duterere byose byogenda neza. Rero ibihumbi hafi 20 canke 20 by'amadolari, Patrick ngogana amafaranga menshi, ariko abarundi natwe turi benshi, jewe canke uriya dusize hamwe isorosoro ngo rigwirira iyo riroye ndazi vyokunda. Uri hano nkuhagarariye ntuzeye Patrick Ngoga Foundation, wotubwira ikigiye kugwa kugira ngo turabe ko twoja mu bandi na cyane cyane mu kurokora ubuzima bwa vene. Ego natwe muri fondation niyo mpamvu ubona nazanye na coordinateur, nazanye abagize timu ya fondation, no kugira twese bibonere vena aho buri umwe ashika tubashe kumudodorera, tumudodore ijwi ryiwe turishikane kure, ko hariho abatazi. Iyumvire nka jewe nabimenye ndabibwe n'umuntu ari muri Amerika, Anita niwe yambariye ko hariho umuntu ari ku Buterere yitwa Vena ari mu nzu agize igihe kingana uko. Hama rero naje narenje kwirabira, mugabo twe nka fondation twakoranye turiko turumva nyine tuca icyo twaronse, icyo twavuze ati reka dushikirize Vena natwebwe, hama ni imbuto tubivye kugira Imana, turazi ko Imana ari ikora byose, turazi ko ari abantu bafite urukundo. Imana iracisha mu yundi muntu, ni imbuto yacu tubivye nk'ikimenyetso cyo kugira ngo tumwifurize bizayo mahera aboneke.
imana oneseje ameshobora guca ku wundi muntu akanawa kaza kabiba kwa vena burya ufashije nawe imana icisha handika kuzuriza ibiheta ngabondwe. Vena rero mu kwizera bandanye usenga natwe tugiye gusenga hama imana irafisa aho icisha uzoronka ubwo buryo ko iburyo imana iragufiteho umugambi mwiza aho uryamye aha burya hari umunsi uzoshinga intahe hari umunsi uzoburi imbere y'ishengero rinini uri kurabashingira inati je narigeze kuryama imyaka ingana uku ndyamye habya ku buterere ati mugabo rabo no munsi ndiko ndatambira imana burya hari benshi baraho hanze kandi bigeze kuba bajyana imyaka nk'iyi wawe ntiwihebure rero bandanye ibyizigiro Yesu agira neza azogukiza. Amina. Mama nawe numva yogira akajambo na cyane cyane ashikirije nk'umuntu umaze igihe kitari gito uri hafi ya Vena. Merci. Nofata ko wamubereye umuvyeyi. Vena ni giki kuri wewe? Murakoze kumpa akajambo. Je Vena nta na kimwe dupfana. Ntanzi naje sindamuzi. Namubonye ku bitaro bamuzanye. Ndamubona hamaze indwi zibiri. Je nari ngwaje mama wanje atakaritahira. Ngiye ku maziko yiwe mu gatwe twamaze kuyagana Vena nabonye ngene na Vena ameze yarahwereye yarumye ameze nk'igiti indwi zibiri atajya tagihembura tagihendukiza ari umuntu imodoka yakubise mu Kayanza baca barazana uko nyene muri ambulance baca batera ku bitaro ambulance irisubirira inyuma cambaza umuhunga mugwaje umunyeshuri yamwitayeho timbe uwo mwana none bimeze gute ati ahangira mfe n'inzara uwo kuva bamugonga nta namadara ashira mu kanwa nta n'ikintu na kimwe none mubayeho gute none baramwakiriye ati kumwakira hoho baramwakiriye mugabo nta n'ikinini baramuha nta na paracetamol bamubwiye ngo aguma ajyana agaramye aho nyene kuvaza indwi zibiri ati indwi zibiri ajyana agaramye none umuhembuzi kati najewe ndashonje ati singira n'ikintu na kimwe mfise none namubwira none ndamugaburiye yoje ati ajya gute niwe ho noguha ati naho mpiba kuri ubu norija mazindwi zibiri ntajya ati kuko nijyambe tujino mu gisagara aciye nakira ndamugaburira runo uyu rero mwijoro niho nagenda ndarinda ndamwegera cyambwira wa muhungu none uramwoza ati je nuko mwega sindamwegera naciye ndinda ndamwakira Vena ndamwoza ndamwogeje nkabona mugabo ntashinyiriza nkamubona nta ruguma afise nkavuga none uyu mwana atagira uruguma atantamwe mbona adafise uruguma na hamwe na mugongo aya magufa ntiyari bwavyimbe nika yari umuntu ameze neza hose niho rero haheze imisi niho naza mbona mama arapfuye uyu Vena cambwira ati none kugiye rero inkuru ubona isubira inyuma Vena ntiyasohoka niho naza muratangwe kuvyimba mu nda kubera utwo namuhembuje aja arajya canja mu byo kumwina rero nzandamwina niho yere yabonye kubaho niho yabonye mama wanje arapfuye nanjye agaca yibaza ko nca ngenda ntazomusubira impande atangura kundirira none ga mama ko ugiye nzobaho gute nje sindaguhevye ngiye guhamba mama nzogaruka mbere nikirikora ndakwereke yuko je ntazoguheba cyanda musigana imfura yanje niyo yacimusigarana nanje nja kugandarira mama niho bahava wa mwana telefone amaze y'imisi 4 ati nyaruka wa mwana biranse kumbe ciyenza cyandamwina cyo bisubira kuba areze umwana yanje ndamugumye ku bitaro haheze amezi 5 baca baranyirukana ngo mujane atari kintu nakimwe bamuhaye ari kugira ngo ajyamagaramye gusa baca ducumurire n'inusu turariha icyo gitanda cyonyene atanikira ataniserumu bamuhaye abagira neza rero none cyo mbona umumama acambwira kushavuye madamu nibiki nibandukiye miliyoni n'inusu none ndabuze ndayakura ati wowe Imana yaguhaye ukagwada ujya muhungu mugwade nubu ejo nzokuzanira umunsi ni kwa 4 ejo kwa 5 nzokuzanira abakurihira ibitaro mutaye ati none afite zo mujyana ndamu mu Kayanza nta honze ndamujyana mu Kayanza uyu muhungu niho namubaza none Vena ko baturihira ejo nzokujana ati jewe ntuzonjana na hamwe utanjanye wawe mu Kayanza nta hunjana
ko Imana yakumfashije ikakumpa ngahema urajya ntajya mu ibarabara wishirire hajya kuri gadenoro uce wigira ibyo wakoze biramaze sinzobura umundi umuntu antora ndabiraba je ndamuzane muri iyi nzu izo mubana ngene yabomotse aho sari kirangara nibizo hava y'umugwako rigiye avunda rimuzana mwakumbagara je nzoca ngirike niho naca ntimba nkamuzana ubwana bwanje rero ngasanga biriko bukina amakarata ngaho mwijoro nkabona baraje ngo ndabona baratamvye nari nzi ko aca banyirukana ndabiyo ndamujana vena rero nzamuna abana baramwakiriye baramutwengera naho arabatwengera canda naho gitanda rero banyakubo cyo ndabasabye ivyo imasi je ndabikora ni Imana yabimfashije yaba ari jewe ntavyo nashobora muri iyi rivu nyene nzaje kundihisha ndamutakambira kandika nkaca akaraka nkamuriha injya ndazibuze turaryama abana banje barakuze ndabwira ni munwa amazi turyama tikuko je murako ivyo nahora nikorera ntakibikora kubera vena sindamutambwa itanda tugumana hanyene kumumbona rero ni Imana rero yabikoze turaza ha mu gitanda turicaraho aya ni meza tana heda turi kumena vena ha mu gitanda mpava niruka mu bagira neza mu banyumba 10 ndabakurukara tazi gwa ntawe nikora go uguyu barabinyandikira barabinsinyira tandamujana kuri pressereja mbonye byanse mbonye aremvye niho rero baca ndamujana ku bitaro kuri pressereja twatuhamara amezi 7 nabone baca batwirukana kandi ndavuga none jewe ngo mfa nja hehe nsha nokoriki tingo mwana de dusubire mu cya gitanda nta kundi niho naca nshaka kuduca ku badogotera umwara atubwira ati ni murondere mwebwe umujane hanze nimwaro nko mugira mu mutware hanze ndababwira none ndamutwara hanze je nzi muri Kongo no mu Rwanda nta handi hantu nzi ati mu Rwanda ntibo bishobora ati wewe muzoje ahantu hitwa mu Buhindi niyo muzomujana niho Imana ubusenga ntacabura kabwira vena tuze turajya ku mavi naho udafukama uduraryama uvuga Imana ujya ubyuka umutwe uhamagara Imana je mfukama nzofukama imbere y'igitanda niho nadambona umudogoteri barabinyandikiye muga nkaguma ngenda n'amaguru ngenda ngaruka kuri pesereje batenda barabinyandikira barampanga nje muri ministere baramugoroka ratazi canabuka rero turaterereza he mafaranga ndayaronka ndandacisha munja mu kiyede ndonko utwo turya amahera bayadana njana kuri kopeke ati ndaragwira turagenda mu Buhindi ubwana ntangaha giye mu Buhindi tutumarayo ukwezi turagaruka ngaha aha n'ubu ndaha cyo gituma rero ndiko ndatabaza uyu muganga niwe yavuze yuko turondera ayo mahera hanyuma tuce tumushira amuvure akire vena asubire mu buzima bwiwe uyu mama rero je cyo nsaba nuko byose biriya tufize ibikaratasi byose aho hose biri indani yavuze ati nzomuvura vena asubire mu buzima bwiwe ati murebwe yarondere muyanyarukane je vena ndamuvura asubire mu buzima bwiwe asubire ku ishuri rero ndiko ndatabaza yuko banyakubahwa nk'umukuru w'igihugu yabi nabijemwo amugire umwana nk'abandi uwo mwana ntibamugonze nk'igihere bafyondeye mu ibarabara imodoka ya leta yarise Kayanza niyo yamugonze nta n'umukate baranzanira ngaha nta nuwo ndabona mu Kayanza none ibi bintu nibabimfashe nagenda uhuke nirukira abana banje ndabe ko bobaho iyi nzu ntingwe ko kandi atari niyi wanje jewe bafashe uwo mwana bamufashe ndamujane ndamusubize bamuvure jewe niruka kwanje nawe yiruka kwiwe tuzohuriza nko kwera baza ku mwana wanje ego yamaze ku mwana wanje aje ku ishuri umukuru w'igihugu antabare aze ni leta mvyeyi ni leta nkozi na jewe ubundi leta nkozi kuko uyu ntawenzi namubonye uku urabona kuzigirwa ngaha ndi umumama mfise utuguvu nta na malaria no kuri ntayo ngwaye ndi umupfakazi mu bandi sinigeze ntabaza ngo gende umupfakazi sinatabaje ngo mfise imfuvyi ibi inye nibantabare ninabona aho ngereye naho ngeze nibamfashe nduhuke venakire hanyuma tubandanye rero urugendo turiko turagenda murakoze bati turi miliyoni zirenga 12 mu Burundi mu biganiro byose maze gukora
iki nico kiganiro numva ko kinkoze ko cyane kandi kiraremereye. Twarahuye n'abagira neza, twarahuye ibintu bitaba byoroshye, ariko umuntu wese ahari yishyire mu kibanza cya Vena, yongere yishyire mu kibanza cy'uyu muvyeyi. Urumva mubaro nk'uyu naheruka kuwugira umunsi mbura mushikanje akwiswe n'inkuba ataguhaye acarapfa afarinda y'amezi 7. Niho numvise ikintu kinkora ko cyane, ndababara mugabo nta kindi kintu cyari cyatume numva ngize mubabaro nk'uyu frama, kuko afite ntivyumvikana. Ntibaze umubano ndiko ndagira ni ukwibaza eske kuki abarundi twumva ikintu tugifata minenegwe. Uyu Vena amaze imyaka irenga ngira 3-5 asemerera atabaza ko akeneye ubufasha, mugabo ntiyapfuye. Ikintu tugisurinye ntiyapfuye, akigongwa n'imodokari. We yirukanze wowe imodokari azi ko yamurangije, mugabo nako yaje agashikaho agaca afatwa ukuboko n'ugwaje nyina, hanyuma wanyina gapfa. Uravyumva? Uyu ati ubu ko apfuye karabaye, kumbure niwe ari kuzarampuduharagi, niwe yahora zarandemesha, mugabo kubo icyatuma ari ngaha kivuyeho no kuvuga birarangiye. Ariko urabona ko abamarayika nubwo rutabonesha amaso, hari habo tubona bagaca muri bo bakigaragaza. Urumva? Niyo mpamvu jewe nta byinshi mfise. Jewe naramaze no ku telefone, ntazi ko ari jewe Edison ndayahoze. Yaranterefonye arambwira ati mfasha muntabarize. Ndazi ko kuri page yanje haramaze guca ko post zirenze 5 z'uyu n'imbere yuko ajya mu Buhindi. Twavuga ati yamara ubuzima bw'uyu muntu ntibugende turorera, vraiment ntibugende turorera. Jenge yamanze ntera kamo, kuko amafaranga bariko baraka n'amafaranga ari mu gaciro. Nshatse kuvuga ni amafaranga y'amanyaburayi, y'amayero canka amadolari. Mugabo abitwa Barundi, zina murundi wese ahantu hari, azi ko araho ashobora kuronka amafaranga mu madolari aronse salaire. Tugome dufata igihumbi kimwe cy'idolari, cyane tugome dufata amajana 5 kugira ngo kizo 20 uza gusanga abantu bangahe 40. No kuvuga 40 personnes wofata $500 izo $20 zica zikwira vyoroshe. Urumva? Reka basi dufate hi volonte abantu bashikijana. Urumva? Ni hi volonte abantu bashikijana bari muri Amerika, bari muri Canada, bari muri Swede, bari muri Australia, bari hehe muri Abarundi. Kandi nibaza ko muhora mutubwira ko mukunda igihugu, haruhande yuko mukunda igihugu ni munakunde n'abakirimwo mu gihe bidakunda. Uyu Vena amafaranga yo yaronka gute? Uyu mumama yavuze ko ari umupfakazi, inza ariko aratwereka bamwo, urabona ko ni bibazo nkuko yavuze kandi birumvikana. Sinagwiwe mugura na kwiringo amafisure ejo canke ejo ko yavuze atishaga, mugabo Imana irindu wayo. Nukuvuga iki? Ibintu ndiko ndabivuga vraiment ndi serieux. Nubuherutse abatari bake muri Amerika bariko baragirana ikiganiro na nyine cyubahira umukuru w'igihugu ari kumwe n'umutambukanye wiwe, bavuga ko bashaka kuzana imitahe mu Burundi. Haruhande yo kuzana imitahe banavuga ko baje guteza imbere igihugu cy'u Burundi. Ni ikintu ciza cyane, muga haruhande yaho tugume twibuka ko ijambo ry'Imana riduhamagarira kubabarana n'ababaye, kuryoherwana n'abaryohewe. Rero kano kanya nimba twicaye kuri kino gitanda turakeneye Ntibigomba abe 100 personnes bonyene. Baraba ukuntu baterateranya, harabatwara diaspora, Papa Samuel, batwara diaspora America USA, ni baraba ukuntu bamobiliza abarundi basanzwe bari ngaho. Uyu mwana navurwa atarinze gutama, kuko ejo hamwe yo batakibarizwa umwuka w'abazima. Sindakubesha vure ibintu twibazwa sibo gusa wibazwa abarundi namwe aho musanzwe muri haruhande yuko ndiko ndabwiye aba diaspora n'umurundi wese ahari naho wofata amafaranga 2,200. Ndibuka mutipe yahavuye ataha bari basabye mengo $30,000 cyo gihe biraduga bigira kuri presque $40,000 umutipe wa mu Buyenzi. Mafaranga yarabonetse kubwo bwitange bw'abarundi. Rero nakano kanya birakunda Papa Vena akeneye gusubirana umunezero nko yahorana kera.
numu intellectuel mugabo kino gihagombye kuba ariko arakora ivyo yigiye muga ntivyakunze. Uyu mama yavuze ati jewe ubwanje nja gukora ikiyede kugira ngo dufungure. Ha ruhande yaho urumva ko akomeza kugira gute kudodora gauche à droite, ariko rero kano kanya nimba bitararengerana ndasabye zina murundi wese ahana asanzwe ari afise impuhwe vena bino bintu ntibitwara ukwezi uburyo butaraboneka. Ndayivuga nga kuri kamera za Patreon Foundation, benshi muramuzi ariko agerageza kurondera abantu batishoboye twashoboye duke akadutanga muga nawo mwibuke ko agendana ubumuga kandi muga yaravuze ati kumugana ni mu mutwe muga mugifise mu mutwe hakora byose birakoreka. Nimba ugendana ubumuga ariko ararondera batishoboye akabasigira nimba ari igihumbi nimba ari 200 uwo munsi akagura amazi cyangwa ifanta, we nawe ukomeye uri kurakora iki? $20,000 c'est quoi? Na uzoba $100,000 ntacho zivuze kano kanya nimufate kino kibazo mu minwe abatwara aba diaspora batandukanye bari ku mugabane wa Burayi, abari ku mugabane wa Asia, ku mugabane wa Afrika, nimuhaguruke kino kibazo kano kanya tubamenyesheje inkuru turayibamenyesha ino nkuru muyimenye muga ibi bintu vyonyohera bidatwaye ukwezi hanyuma vena agenda abonane n'uno mu docteur yavuze ko yo muvura hanyuma ubuzima akabusubirana ibisigaye Jofena ashingire ntaha abandi ama bintu beze bandanye bigenda neza. Sinzi nimba mtamari cyava yongerako numva ari uko gato ha nubwo turiko turavuga ikirundi muri Patrick Ngoga Foundation turifuza ko nabatumva ikirundi nabo bumva ari Giswahili canke Icongereza ko musaro ugira ati ibi ariko baravuga nibiki ujya kwajyamye hajya bimeze gute. Tubamujya na jama mujya hapa naitwa Jacob arashobora kubabwirana cyane mu Giswahili uko yabonye umurwayi hanyuma nawe agira kamateye na cyane abariko baradukurikira. Asante sana. Nashukuru tena kwa sababu umenipa nafasi. Ila Venus nikupe pole tena na mama nikupe hongera. Naitwa Jacob, niko pamoja na Foundation Ngoga Patrick. Ni foundation ambayo inafanya kazi kuhusiana na watu ambao wako na disability. Venus, kitu ambacho naweza nikakisema mpaka hapo ulipofika ni Mungu. Na naweza nikasema kwamba usikate tamaa. Kwa sababu tayari Mungu anaonyesha miujiza yake na atasimama pamoja na wewe. Na kitu ambacho naweza nikaambia watu wote ambao wanatufuatilia kwenye YouTube na mitandao tofauti, hakika historia ya Venus imenifanya kuishi tena. Yaani leo najikuta kama niko kwenye dunia nyingine ambayo siwezi kuja kuisahau katika maisha yangu. Na yeyote ambaye anasikiliza hii kauli, nadhani avae viatu vya huyu mama. Avae viatu vyake, angalie kiasi gani mama anajitolea kwa namna gani. Hii ambayo nataka niseme ni East Africa, si tu kwa ajili ya Warundi. Hii ipo kwa kila mtu, kila human beings lazima ajisikie kwenye moyo wake kwamba hichi kinanihusu. Kwa hiyo in East Africa, ndani ya dunia nzima, yeyote ambaye anaweza kujisikia chochote kila ambacho anaweza kaweza, may contact foundation au anaweza kuongea na Patrick, akawasiliana naye, akahakikisha kwamba anamfikishia chochote Venus ili arudi kwenye hali ya kawaida. Kwa sababu baada ya hii hali kuna maisha ambayo Venus anataka yafikie. Na sisi tupo kwa ajili, Venus tuko pamoja na wewe, na tutahakikisha kwamba director au tuseme Patrick, msimamizi wa foundation, tunamwombea Mungu pia, kwa sababu hichi alichokifanya sio kitu cha kawaida. Mimi hapa najikuta kama yani niko naenda naishi kila siku. Kwa hiyo tunashukuru sana, tunakutakia mazuri na Mungu atasimama pamoja na sisi. Kwa sababu caption ya hii foundation, tupo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunawaona watu ambao wapo kwenye mazingira magumu zaidi. Nashukuru sana, na sidhani kama nina mengi ya kusema, lakini mengi ni yale ambao mtayafanya, ndugu ambao mnatusikiliza, watu wa Uganda, watu wa Rwanda, watu wa East Africa yote. Tunaomba please, yeyote ambaye anahisi kwamba anaweza kufanya chochote, you are welcome. Utawasiliana na foundation, nadhani kwamba msaada wako utafika kwa ajili ya maendeleo ya jamii yetu ambayo iko naishi na mazingira magumu zaidi. Sijui unasemaje Edison? Hello Venus. Hello. Is good? It's about good. Okay, thank you a lot of. As you see, this is Foundation Ngoga Patrick. We are together with Venus here, but is someone who get a crash accident by a motorcycle like that. It was a car. It was a car. It was a car. Yes, of course.
as you tell me, is good. I can see you are together with mom. So how is your situation right now? My situation is very bad. Okay. You see that I can't move. Everything, every movement, I am unable about it. Thank you. I stay here on bed, sleeping only. There is another activities that I can do now, Okay. only to sleep. Thank you so much. I can see you are together with mom. She's your mom, your real mom? She's not my mom. Okay. Yeah. I may say she's a helper. Is someone who give you a support for free of charge. Yeah, it's someone who helps me only. I don't know her. She comes from there at Mwalo province. Me, I come from to Kayanza province. You understand that there is a long distance. Long distance. Yeah. Thanks a lot. So as you see the situation of Venus, it tells us about the relationship between him and that lady, madam. I just respect so much the way she treats Venus till now. And he told us there is no a relationship between him and the Venus. So it's like a helper. He give him the good condition or good support for free of charge. So right now, he's still wearing the process of payments to get a good treatment. He was in India. I know like that. He was in India. Yeah. And till now, he's still wearing the process of money, such as to recover his health. But I think so. Right now, you don't have any support about that money. You have that money ready, or you're still waiting the process, or the person will give you that money? Yeah, I'm still waiting because now there is no money. Say one word for people who watching you right now. One only or two words. Yeah, some one word that I can tell to the other people who understand English. One word is I can tell to them that to look something to do for me, Okay. to help me Okay. in order to see that in Situation be recovering. yeah. Okay. We are at Butere right now. Is a Ngoga Foundation Patrick, and one way they can tell us, or I can tell you who is watching us right now. So please, we beg you, please do your best, whatever it takes. Even if you have something small, you can contact. We will make the number, or you can contact Foundation Ngoga Patrick, such as to receive your help and to give support to Mr. Venus. So I wish all the best to watching has right now, and I think so everything is good. But the one way I can tell you, Mr. Venus, Foundation Ngoga Patrick, we are together with you, and we hope we keep God. We were hoping God. Yeah, we trust God, and God will understand with us. Just don't worry. You understand, brother? And mom also, I wish you all the best, mom. You do the best things really, and you are example for others. So mom, thanks a lot for what you do. Only the one way they can say, please, for everyone who listening has for Ngoga Patrick Foundation, do your best, please. We beg you, and we are together with you because of we do this for better integration for the people who living with the bad condition like this. As you know the terms, Foundation Ngoga Patrick, improving the people or the disability people who need a special needs, NFY support, non-food support. So even if you have some things you can give us, and it will be the best really. Yeah, as you get this information, they need $20,000 million to recover his health, and I hope in Bujumbura or in Burundi, in East Africa, in the world, we are too many. So I don't say that you can give all of money. No. Even if for one person can give like a 500 and a $100, so we can all of select them, such as to recover the health of Mr. Venus. I hope that the one who getting me this time, it will be touched about this kind of a situation of a Venus, such as I hope everything will be good if you do anything for Venus.
Thank you so much for everyone who watching us this time, and I keep up that everything will be good in the name of Jesus. Thank you so much.